gira iteka, gira Imana, gira huba wubahwe. Karibu kuri Action Vibes TV, dusangire ijambo mu kiganiro canyu. Pati, ndakwibariza. Imbere yuko nakira patiri, ndabibutse ko ihangiro twihaye ari uko twokwira abanywanyi 1000 canke barenga mu mpera z'ukwezi kw'indwi. Gira morale. Ndabibutse yuko mwofyonda kuri sabone muri benshi ku batarabikora, kandi musangize ibiganiro inshuti n'abagenzi. Reka rero nakire umutumire wacu. Amahoro neza Pati, akaruhuko ko ku munsi wa mbere kariko kagenda neza? Amahoro cyane, amahoro rwose. Nagatanguye ntebe uno munsi ko hari udukorwa twaje twihuta, nca rero ndaronka akanya buriko buragoroba, ndaza hano muri kino kibanza kimwe mu majardin public hano Sala, ikibanza citiriwe Ivan Agweli. Ego nukuri n'ahantu hatekanye, n'ahantu haruhura, hari amazi, hari udutebe, hari amashugwe, ni Edeni. Ego ivyo Imana yaremye byose ni vyiza rwose cyane. Ego none Gapati, mwasozereye neza ukwezi k'umuvyeyi, ukwezi kwa Bikira Mariya? Ego rwose ku munsi wa gatandatu niho twasozera ukwezi kwahariwe Bikira Mariya, n'ayandi mezi tubandanya tubana n'uyo muvyeyi. Ni umuvyeyi w'iminsi yose, ariko muri uko kwezi turarushirizaho. Rero ku wa gatandatu wari umunsi w'iramukanya ryiwe na Elizabeth. Nukuri byari bihimbaye cane, dusozera kuno kwezi aho twagerageje gushikana uyo muvyeyi mu miryango aho tubaye. Ku munsi wa gatandatu rero turaheza turasozera mu muryango, dusangira ishapure, barashinga intahi ingene uyo muvyeyi atuba hafi, akadutuma tubandanya tuba mu rukundo, tuba mu ishaka ry'Imana. Rero twagusozereye neza, nizera yuko tuzobandanya twibanira n'uyo muvyeyi. Ego urakoze cyane Pati kumbwira ingene ego mwasozera uko kwezi. None Gapati, ndakwibariza, kumengo muri Kiliziya Katolika muraha ikibanza kirengeye cyane Bikira Mariya, ubwo ntimuha kwa kumunganisha n'Imana? Oya nukuri Bikira Mariya n'umukobwa wa Yohakimu Nana, bitumunganisha n'Imana. Kandi si Kiliziya imuha ikibanza kinini, ni Imana yo nyene yamwihereye ico kibanza. Burya rero twebwe abantu turakunda kwakana ivy'Imana yaduhaye. Rero na Bikira Mariya hari igihe dushaka kumwaka ivy'Imana yamuhaye. None ko ariyo yamugize muhigwe, ariyo yamugize uwuzuye inema, ariyo yatumye abanditsi bamubura kuva mu ntango y'irema, mw'icungurwa akaba ari hari. Urumva ahubwo ntitubigira bikwiye. Oya ntitwobiheza uno munsi, ingira tuzobiteba ko turi kumwe mbere n'abapatiri, atakindi bihebeye atari ugucukura ibijanye n'uyo muvyeyi, ingene twobandanya tubana nawe mu kwemera kwacu, kuko ni umwe mu buryo twahawe na Yezu kugira ngo dushobore kumushikira. Ego urakoze cyane. Nibyashoboka ngira muzoza muradutunganiriza ibiganiro byahariwe kuri ibyo bibazo by'ukwemera, abanywanyi baza barabaza kenshi. Ego cyane, ego nari mpejeje kubivuga, tuzoza turabigarukako kuko hano kuri ino Action Vibes TV iteka ribyagwa n'ukwemera. Rero iyo ukwemera kudatonze neza, n'iryo teka riraheza rigahobahoba. Ni ukuri turabibemereye mbere, tukarondera n'abatumire batandukanye. Ego Pati, urakoze cyane, ngira turakirindiriye icyo kiganiro aho muzogitunganiriza.
banywanyi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu Vibes TV, ukwemera kubyara ubuzima. Ikiganiro ni Pati ndakwibarize, kidufasha kuguma muri Vibes y'iteka. None Pati, aka ni ka kanya abanywanyi baba biteze, duhe inyifato canke amajambo y'Imana yodufasha kwigumira mu kinyenga c'urukundo rwa mutima. urakoze cyane, urakoze rwose, ubivuze neza ati ni ka kanya keza, kuko nokita ko ari wo mutima w'iki kiganiro kirondera kudufasha kumara indwi turi mu kinyenga c'Imana. Emwe uno munsi sindanateba, kuko nitiza amajambo y'umukama ngo afata umukate arawuhezagira. Ejo twari ku munsi mukuru w'isakramento geranda, umunsi mukuru w'isakramento geranda mwese. Iryo sakramento twama duhereza iminsi yose, erega ngo niyo mpamba yaba ijuru. Ntitwobandanya inzira ija mu ijuru iyo mpamba tuyibuze. Nico gituma iryo sakramento riherezwa iminsi yose. Ejo rero mu ijambo ry'Imana ngo Yezu afata umukate arawuhezagira. None muri ino ndwi n'ukuri dufate ibyo tuzofata byose, kuko umukate Yezu yafashe, muri wo yafashe abawurimye, abarimye ingano, abaziseye, abazikaranze, yafashe imirima izo ngano zabibwemwo. Uyo muhezagiro Yezu yatanze yawuhaye iby'umwana w'umuntu akora n'ibimufasha kubikora byose. None muri ino ndwi uwo tuzohura tumuhezagire we n'abiwe bose, ibyo tuzofungura tubihezagire, duhezagire ababirimye, ababidandaza. Emwe ino ndwi twigane Yezu mu guhezagira. Ico ni kimwe n'inyifato imwe yodufasha kwimarira ino ndwi mu kinyenga c'iteka. Rero ahejeje guhezagira, kuko guhezagira ni ukuvuga kuvuga neza, abantu tuzobavuge neza, ibintu tuzobivuge neza. Ahejeje kubihezagira ntiyaciye abifungura wenyine, yaciye abahereza barasangira. Ino ndwi rero iba indwi yo gusangira, kuko kujya gusangira ko mu isengero umuntu avuga ati ndakiriye abantu bose, kuko muri Yezu harimwo byose, harimwo ibyaremwe, harimwo abantu. Iyo usangiye Yezu uba wakiriye isi n'abayibako bose, abantu bose. Rero kumbure abo bitazokundira kuguma basangirira mu isengero, ariko aho bizoshika abantu bakicara bagasangira, bazogerageze kugira iyo imyanya yo kwakira abandi, imyanya yo guhezagira abandi. Kenshi hari igihe duhura ngo dusangire, ugaca usanga icitse imyanya y'ukwigunga, imyanya y'ukwigira akagwi kugaye, igasekana n'iyindi migwi. Oya, twigane uko gusangira kwa Rutari, aho Yezu atwihereza muri we tukakira abantu bose. Rero ugusangira kwacu, aho tuzosangirira hose, bizodufashe kurengera ubunibuni bwacu, kurengera utugwi twacu, ariko ugusangira kwacu kubyare isangiramutima, kutwagurire imitima, aho abantu bazokoranira hose, babiri canke batatu, bazokwibuke ko Imana iri hagati yabo. Reka ngeze ngaho ndangirize mu kubasaba yuko emwe uzobishobora wese muri ino ndwi, ko ariho tugeza guhimbaza umunsi mukuru w'isakramento geranda, ntituzosiba imisa yo hagati mu ndwi. Nivyanka kabiri uzogire rimwe, ariko vyokunda azogire na gatatu, kugira ngo mwumve ingene biryoshe, mwumve ingene bihimbaye. Ego reka ngeze ngaho, murazi ko iyo ngeze ngaho emwe twohava turara ngaha. Urakoze neza cyane Pati kuri ayo majambo adufasha kuguma mu bunywanyi n'Imana. Ego none ino ndwi
tuzokwigumira mu kikiriza ca Yezu. Ariko nongere ndagusabe Pati, uduhe utuyagire kantu utuntu n'utundi woba ufise ku mutima wosangiza abanywanyi bariko baratwumviriza. ego mbega ye mu tuntu tw'utundi Ego imbere yuko dusozera ikiganiro. ni twinshi ni twinshi Eh, ego reka ngumye tubiri kamwe n'urugendo umunsi mukuru w'isakramento mu Burundi witwa umunsi mukuru w'urugendo. Ejo rero abakristu tuba mu mahanga b'abakatolika watubereye umunsi wo gukumbura urwo rugendo, rujya rugendo abakristu bagendanira Yezu bamushikana mu mihana mu gisagara ca Bujumbura, bamucisha mu mabarabara mu makartier atandukanye, Yezu akagendura isi yacunguye. ego Eh. mu nkuka y'imisa jewe numvirije ejo kuri radiyo Mariya, inkuka y'imisa yaramaze hafi amasaha 5. Ego urumva ejo rero watubereye umunsi wo gukumbura n'ukuri. None abantu mwese mwakumbuye urugendo ndabaramukije cyane cyane nko ngaha muri ibi bihugu ekleziya ari akantu gatoyi kanzwinya. Ego ariko rero kandi muri uko gukumbura tuze turinanata tugire uko dushoboye urwo rugendo turuvunja ingendo zo kugenderanira. Turi mu gihugu kininiya, tuza turarabana, tuza turaramukanya. Rero nkaba ndamukije abakristu bose b'i Burundi, mu Rwanda, mu Butaliyano naho nyene baragira uru rugendo cane, bikaryoha bigahimbara. Ndabipfuriza kwama bagendana na Yezu. Akantu noherezako n'akantu kajanye n'ikigongwe nabonye kwa papa wacu, Papa Francisco, kabaye mu mpera zino ndwi. Papa yarabonanye n'abepiskopi ariko arabaganirira rero araheza bo mu Butaliyano Butaliyano. araheza rero arakoresha ijambo ryo mu Gitaliyano ariko aravuga aba bene wacu usanga bahuza ibitsina babisangiye. Arakoresha ijambo ry'igitaliyano mugabo iryo jambo ntiryari ribereye, ni ijambo bita vulgaire. Ariko kubera papa adasanzwe avuga ururimi rw'igitaliyano, wewe yarikoresheje yibaza ko ari ijambo risanzwe. Bamaze kubimubwira rero yarasabye imbabazi kuko uyu mupapa murazi yuko ata muntu n'umwe avuga nabi, yifuza kubabaza canke yifuza kubabaza. Araheza arasaba imbabazi abajejwe kumenyesha amakuru ku kirimba ca papa, barasaba imbabazi. Mbere n'abepiskopi b'abataliyano bari bavuze bati n'ijambo kumbure yakoresheje mu kutamenya, kuko igitaliyano si ururimi rwiwe kavukire. Aho rero naciye ndahibariza, mbega amakosa bishobora gushika tugakora ijambo waribonye nko kuri Google, wewe ugahindura ugaca usanga iryo jambo riguhaye irindi jambo mugabo rita. Ego twame twiteguye rero gusaba imbabazi twebwe, kuko burya ururimi atari urwawe hari icyo twita mu gifaransa nuance utamenya, ugasanga urikoresheje aho utari kurikoresha. Mugabo igikuru nuko yagize ubwo buvyeyi agasaba imbabazi. Ego muri ino ndwi rero rirya sakramento twahimbaje ejo, nta kindi rituronsa atari umutima wo kunyaruka gusaba imbabazi iyo hari ikintu tubonye kumengo twagize kutariko. Ego cane, urakoze cane Pati. Murakoze. Nukuri ngira iryo ni jambo umuntu uwo ari we wese yoza ariyumvira. Gusaba imbabazi ni ijambo ryubaka benshi, na cane cane wabo twaba twashoboye gukotereza. Ego banywanyi ba Action Vibes TV, iteka ryawe iteka ryanje.
iteka ryacu Vibes TV, ukwemera kubyara ubuzima. Ikiganiro twarimwo ni Pati Ndakwibarize, turiko turagisozera. Rero mbandanye nsaba abanywanyi ba Action Vibes TV kubandanya mwiyabonesha muri benshi cyane, musangiza ibiganiro muri benshi, kandi munagira na commentaire, ariko muri rwa rukundo rw'abana b'Imana, twungurane dutezanye imbere. Bye bye, naho utaha. bye bye.